afise abana batatu aho ndi nubwo dukeye vreba turabayeho neza kubera yarose aramenya ati hariya hariyo umuryango agasuba akatuzanira yagiye kurondera akabura nta ngorane nanje cani yaranje rero bw'ivyo rero vy'iterambere navyo hariho abagore benshi bagiye guca ayo mafaranga benshi baja kuziganya nyamba abana babaye yamba batambaye ivyo mengo ntibibaraba bakaca bigira nko mu kabare bakinwera izo nzoga bakaboregwa inyama biririye mugabo muhira ntibamenye bwa bwana nabwo kungene bumerewe keshi rero ukaca usanga mu ngi wabo baguma bagwana bagacana inguma hariho n'abicana oya abo ico ndabahanura mwarinze mwumvikana bugatwarana nimwubahane naho mwamukenye ubukere buratinda bugahera mwumvikana buke buke mugabo muciye buvuga gumwe ngo nijera kuzaye uwundi ati nawe si wowe udisha uca usanga kweri asha vyogere ikigumamwo mena n'imito oya abagabo benshi barafise iyo ngeso nabongereye kutaraba imiryango yabo kaca usanga nawe nyene arirose ariko aricira mu kabare hariya ntiyibuke muhira kungene bimeze nk'umugore ugasanga niwe yiyambika niwe yambika abana kandi umugabo w'uwavyuka kurondera rero ivyo kabuvyeyi wacu biharura gute biba bibabaje gose mugabo nyene uravyihanganira ukaraba ugasahiriza urugo rwawe reka atakundi wogira mugabo vyo ibaye naho vyo ibaye vyo yari ibaye muri mwege babiri ntihabura bwo n'umwaro nk'uruguma novuze vyo ubuvuzi uvuze vyo keje wumvise ati vuga vyo wowe uri umugore utahabereye bagabo oya umenye rukuri yuko umutwe bawusanzaza ego rukuri wumvise vyo cyo ucubura mu bisagirika ivyavyo rero biraguye kuri kano gato reka reka wumvise vyo nyene ucuba urajipari hariya ukaraba iyo fyora wiyayihereza kenshi rero nkanka banga mwijoro amahumba mafyo fyo menshi asha cuburahunga no vyukukora iki kuva mu gitondo ubuzima bwawe bumeze gute asha kuva mu gitondo mvyuka kurima narose ikiraka yo kuja guca ya saa sita canke yo kwirigwayo mvyuka ngenda ego aho ni sawa banturera amaboko oya jewe ivyo kurera amaboko oya ntavyo ngomba ni hamwe urera amaboko ukaca ugenda gukora n'ivyo utokoze bitokoze bari ivyo nko kuja mu ngeso mbi ukaja kwiba ukaja mu busambanyi vyose ukaca usanga biriko birakukwegera akarambaraye kandi iyo wasohora amaboko ukaja gukora ico kintu wari wipfuza wari kukironka yari ngwa twenda gufata abantu baja muri izo ngeso wobuze za sida na mburugu ni hariho ingwara rumvise muganga yatubwiye ngo yitwa mburugu gwifatira mu gihimba cirondoka n'ama infection iyo mburugu ituma habika uyagwa igihimba cirondoka ngo kirononekara kandi cironeka irumva babipfuye biba bipfuye yere kandi urumva yavuze ati rize gufata kandi wivuza ni ku mahera menshi yego mba twirinde gusama yiga twirinde mburugu umve rivye kwirinda nyene